ikaze muri BNP Sport nibaza ko muje muri nko byose mumeze neza turagarutse muri BNP Sport tubagira amakuru y'inkino ku nkino zitandukanye haba inkino z'abakomeye n'inkino z'abagendana umuga turagarutse kandi rero ku yindi ncuro tuje kubabwira bisaho bihuriye n'inkino na cane mu nkino z'abagendana umuga turagarutse ariko dukwena kuri televiziyo ya Star Times ku murongo 145 ndabibutse ko mushobora no kudukira ku rubuga rwa YouTube ni BNP TV hose muradusanga mu kanya nakira umutumire wanje umutumire wanje ni Olivier Kurakure arongoye club Abbé Pierre ni club y'abagendana ubumuga kinurukino rwa sitting volleyball niyo turi muri BNP Sport. Olivier na mahoro ego na mahoro sange kaze muri BNP Sport murakoze cyane tuje kuyaga kuri sitting volleyball ni sitting volleyball twaye dusigura abantu gatoya nuko nurukino rwa volleyball ariko rw'abantu bagendana ubumuga nivyo n'abakomeye bararukina nurukino abantu bakina bicaye. Club Abbé Pierre ifise ahihuriye cyane na sitting volleyball kuko n'umugwi usanzwe ukina urukino rwa sitting volleyball twashimye kubatuma kuko akenshi bivanye naho tuba turi mu kibano haro dusanga mengo abantu bagendana ubumuga harakumengo barakomiriwe gatoya. Olivier dusigure gato Club Abbé Pierre niki ikora ibiki muri rusange? Club Abbé Pierre ni umugwi w'abagendana ubumuga binonora imitsi haba muri sitting volleyball haba muri atletism ndetse no mu kuzigama imico n'akaranga by'igihugu cy'u Burundi na cyane cyane babicishije mu ntambo z'ikirundi no mu ngoma. Yego ivyo byose urumva sitting volleyball yonyene harimo n'ibindi bintu kwinonora imitsi byo kubungabunga imico n'akaranga by'igihugu byo kuvuza ingoma. Hama Club Abbé Pierre yaje gute kubera iki muri izo nkino z'abagendana ubumuga? Club Abbé Pierre ni ciyumviro cyavuye mu ishirahamwe ry'abagendana ubumuga ryitwa IPH Appui aux initiatives des personnes handicapées. Bamaze kubona yuko hari abajene bari ngaho donc ataco bariko barakora twaciye twiyumvira ikintu abajene bohurirako ari benshi bagendana ubumuga nuko rero dutangura uwo mugwi wa sitting volleyball niho twahereye ko tatangura turi bake cyane ariko mu nyuma uko igihe gihera tugenda twiyongera dutangura kuja no mu mashampiyona tugiye mu mashampiyona twarabikoze turabikora neza nuko gushika yaho equipe yaba equipe ikomeye cyane equipe iri sude kandi imeze neza cyane. Ego mugitangura mwe mufise intumbero nyamukuru yayo? Intumbero twari dufise yariyo d'abord kurasambla abajene bagendana ubumuga kandi twarabishitseko. Ego twarabishitseko kuko gushikiza isaha tuvugana le Club Abbé Pierre ndabibutse yuko hariho ni equipe zibiri yaba gabo donc abasore kuko ncengira ko no ngaho nyene bakunda kuvuga ngo y'abasore ariko nabaga ni gitsina oya nabajene b'abahungu hakaba rero nabigeme donc ni equipe zibiri hari y'abasore ni y'abigeme. Urakoze cyane Olivier. Gato tutarabandanya mugenzi wacu yarishikiye ku kibuga araganira n'umwe muri bari muri Club Abbé Pierre no mwigeme cyangwa mukenyezi tubaye tumukurikire gato turagarutse mu kanya. Ubu tugeze ku ntambwe ishimishije kuko ubu cyabindi byo kwigunga kumva ati umuntu agendana ubumuga nashobora gukina byaraheze ubu turi libre turakina nk'abandi turakina mise yose samedi ariko ama competition ntayo urakina ukirorera ugakina ukirorera ivyo rero usanga bibishe cyane twashaka gusaba abaturongoye yuko bogerageza bagategura cyane ama competition akaba menshi niho natwe twogira morale yo gukina. Ego kandi turasaba n'igihugu n'abene gihugu bakirimwo yuko boshigikira inkino z'abagendana ubumuga intambamye duhura nazo ni nyinshi kujya bashigikira football kujya bashigikira iyindi mikino natwe badushigikire babone yuko duhari kandi babone yuko natwe dukeneye gushigikirwa mu kibanza cy'umuntu agendana ubumuga biriko biraza sico kimwe je nkivuka narabona cyane ko badukumira ariko bahongeze hari abantu bamwe bamaze kwijukira kwitwararika abantu bagendana ubumuga ugasanga n'ahantu bubatse hameze neza n'abandi
ataco bibabwiye. Rero abo nibo twashaka guhimiriza bumve yuko abantu bagendana ubumuga twarize, dufite amashuri, dufite amadiplome, ibintu by'ubuzi nivyo biragoye. Mugabo iyo umuntu ariko arorganiza ati jewe nshaka entreprise yiwanje canke akazi kiwanje, yiyumvire no ku bantu bagendana ubumuga. Twarize mugabo ubuzi wabugoye cyane kugira umuntu akwemerere kuza gukorera mu biro yiwe, araraba akavuga ati none ugere namutuma dossier agendana ubumuga azohashika. Mugabo si ivyo, turagenda n'ivyo turakora kandi ivyo twize turabizi. Nibatwiteho bamenye ko n'abantu bagendana ubumuga nabone bashobora kwiteza imbere nk'abandi, koko turiteza imbere mugabo turakenera gushigikirwa. Uramwumvise ni umwe mu bagize club ya Bepierre. Kimwe mu byo yemera nuko ubu ariko harazi ikintu c'iterambere mu myumvire y'abantu, kuko aho hambere natwe batabitahura. Akenshi abagendana ubumuga mu kibano hari aho bakumirwa, ari naho bishika bo nyine bakikumira. Mu kwegeranya abaza muri club ya Bepierre byaroroshe, byagenze gute? Mu kwegeranya abaza muri Bepierre ntibyoroshe cyane, ariko kandi ntibyagoranye gose, kuko no kuvuga ngo abatubona barabona ati aba bantu n'abantu bo kujamo, kuko imiryango muri Bepierre yama yuguruye. Twe ntawe twirukana, oya ntawe twirukana. Rero hageze igihe novuga nti iba nka équipe de référence. Équipe de référence kubera iki? Urabona nk'aya macentre ya ruguru, amacentre ya ruguru ziriya za Gakwende mu Rutana, Makamba, Gitega, Muyinga, zose ziraramura abana b'abanyeshure, ugasanga baje kwiga ama université ino ni Bujumbura. Hanyuma kubera twebwe dukora ama entraînement chaque samedi, bo rero baza bafise iyo information. Nico gituma navuga nti nka équipe de référence bose bace baza kwinjira muri club iwacu. Muga hagati aho ivyo bitaraba, twebwe barabwirana ugasanga donc abakinyi bo nyene nibo bagira recrutement, kuko nibo bari bazi abo barondera. Il est vrai twebwe twaba kubakira, mugabo kubera bo baba bagendana ubumuga baba bazinanye cyane gose, baba bazi nabo twe tuba tutazi. Rero muri ico gihe ugasanga bazanye abandi endo plus gushika yaho dutinda turaba benshi cyane. Ego umugwi uko ubayeho nivyo urakora imyimenyerezo. Akenshi iyo bibaye neza cyane hateza kuba amahiganwa. Club ya Bepierre itabira amahiganwa, ayo mahiganwa itabira naya. Kubisanzwe nta mahiganwa menshi ngaha mu gihugu cy'u Burundi ahari, kandi nkuko dusanzwe tubizi, nibaza yuko amahiganwa hamaze igihe kirekire gose amahiganwa ataba. Donc twe tureka kubikora gusa, donc tureka kuce tudehukirwa ngo tureke gukora, kuko apare y'amahiganwa c'est pour l'entretien du corps aussi. Donc turakora sport nkuko uwari we wese mu buzima bwa misi yose akenera gukora sport mu buzima bwiwe. Bajya baduga ku misozi kwiruka. Donc rero turakora iyo sport kandi kugira ngo tugume turi kumwe, umwe wese ntagende mu vyiwe kuriya aye usanga umuntu yarabaye nabi, umuntu ntukinamumenya. Donc turakora sport pour la cohésion sociale aussi. Tugume turi kumwe, tugume tubonana, turemeshanya. Donc kubera sinzi ko waravye abo bana bakiza umwe wese vraiment abafise harimo kwigunga, abayigunze, abayumva atari open mu bandi, mugabo au fur du temps araba intégré, akumva yuko nawe ne vraiment yisanze ari mu bandi. Ego no tanga nk'akarorero nk'abantu nka batatu, ego basanga bibagura bakaraba, kuko urumva ni equipe, c'est dans le sport. Turafise ama vestiaire aho twishanjiriza, ugasanga ntagomba ko exposa ubumuga bwiwe ngo abandi babubone. Umugabo au fur du temps urabona bari muri vestiaire bose akavuga ati kumbe ndameze kujya akwa bon
nuko niko vyagiye bigenda rero baraduga donc uye bamwe uye vraiment muhuye n'abantu bamaze gutahura baravuga ati malgré ubumuga bw'iwanje sinshobora kuguma nigunze ntegerezwa kugira donc no kuvuga ngo haraba renforcement ya estime yabo donc bakumva yuko n'abari abantu nk'abandi atakamaro ko kuguma bikumira ego. Urakoze cyane Olivier, ni ikintu ciza cyane ahandi y'inkino kuko nivyo kenshi turikumira abantu baba bagendana umugara usanga ariko barikumira kuvumera ntaca ashoboye mugihe amaze kuja mu bandi akabona ko bagenzi be ariko barakora ibintu nyene yo bikora nibijya ahejeje kutubwira Shani ati bumve ko ari ico dushoboye. Urumva iyo umuntu amaze ubwibonye ni waza kwigira ikize muga urumva ko abaje muri club bakabona ko abandi bariko barakina n'abandi akabona ko hari ico ashoboye haruhande ya sitting volleyball no mu bindi urumva ko hari ico ashoboye ico cize urumva ko ni ikintu gikomeye cyane. Twamye tuvuga club Abbé Pierre tubigaruke ko gato kubera ikizina Abbé Pierre. Izina Abbé Pierre benshi iyo bumvise ngo Abbé Pierre bavuga ngo none ngo kubera iki iryo zina si wewe wenyine uribajije. En fait Abbé Pierre comme le club ari club ivuka kuri kwishira hamwe IPH. IPH nayo ni groupement, ça fait partie du groupement de l'Emmaüs International. Emmaüs International nayo le fondateur wayo c'est Abbé Pierre. Donc nuko rero twahisemwo kuriha ako kazina Abbé Pierre. Ego. Si mu nkino z'abagendana ubumuga gusa no mu nkino z'abakomeye aha mu Burundi wacu turabivuga kuko harimo ibibazo byinshi bituma batanonokegwa abakina izo nkino bari muri izo nkino. Ahanini club Abbé Pierre intambamye n'izahe muri club Abbé Pierre? Intambamye kuri Abbé Pierre intambamye ni nyinshi cyane. Intambamye ni nyinshi cyane mugabo cyane nk'izo twovuga. Intambamye ya mbere ni intambamye y'ama infrastructure kubera iki sinovuga kuri Abbé Pierre gusa ni ku bantu bagendana ubumuga en général. Urashobora gusanga nk'ubu uye ama infrastructure ugasanga hesho urabona ko usanga ari ama building ugasanga hari ama escalier usanga rero nk'umuntu agendera ku gasheze volante ntazofashitsa aho hantu ntibikunda. Hanyuma ngarutse kuri Abbé Pierre ubwayo intambamye nyamukuru kandi naho ni si ku bwayo gusa ni ku yindi migwi yose y'abagendana ubumuga ikora sport. Turanyotewe ama competition kuko duheruka competition kera cyane nimba ntihenze haraciye nk'imyaka nk'itandatu tamayigana. Urumva imyaka 6 ata championnat ziba mwama mukora imyimenyerezo usanga byabaye. Urumva des fois abakinyi hari ibintu batubaza natwe tukabura ingene tubibasigurira. Nibijya Shani yavuze. Ego donc turanyotewe amahiganwa. Ikindi naco intambamye dufise nuko usanga abantu ibintu vya handisport batavyumva ntibavyumva mugabo abamaze kubibona bo barabizi kandi barabibonye kuko niyo turiko turagira ama entraînement usanga ari spectacle ni spectacle ego abantu usanga bahari ari benshi bakaryoherwa ego donc notera kamo abantu babishoboye ndetse n'abavyumva gufasha mu nkino z'abagendana ubumuga. Yego. Akenshi ni ibintu bikunze kubaho kenshi abana iyo yaciye ku ishuri impano yo zakorera ku mashuri abiga ama internet barabizi niho bakinira izo nkino. Muba mukora n'amashuri mwebwe? Twebwe oya nta mashuri dukorana ahubwo gusa ico dukora harimwo abana b'abanyeshuri baba bavuye ku mashuri atandukanye
mugabo tugahurira kuri Sesinga kuri Drago tugaheza tugakorera mu myimenyerezo. Igihe twigeze gukorana n'amashuri ni igihe hari umugambi ambasade y'Ubufaransa yari yafashije twarakorera muri Efata muri tennis no muri Mirango no muri Foreyami donc kugira ngo kubera niyo mashuri ari ntuzenya ari inclusive je dirais donc harimo abana bagendana ubumuga n'abandi nibo rero twaheza tugakora ico gikorwa ariko urumva mugabo mugambi warahagaze mugambi muri ico gihe twarashoboye kujana sitting volleyball mu ntara atacu bari babiziko nk'intara ya Bubanza na Cibitoki mu Cibitoki twaragiye i Buganda haya mu Gasenyi ubu hariho umugwi w'abagendana ubumuga abahungu n'abakobwa bakina sitting volleyball cyo kimwe n'Igihanga naho nyene nuko ndetse nabo Banza centre donc aho si yo migwi irahari nayo nyene ivuga kwa kundi nyene kwa Bepie ati turanyotewe amahiganwa kuko donc ni migwi yavutse kubera Abepie kandi ni migwi vraiment barabikora neza mu misi heze twahora tugira n'amashampionnat wanashaka hagati y'iyo migwi na twebwe imigwi novuga nti yegukira Abepie mugabo ubuye twarabahaye ubwigenge ubu yegukira intara n'amakomine irimo ubumwe bose barigenga bamwe bose barigenga yego Abepie nibaza ko yakira abantu baba basa n'abakuze bavuze ko hari abantu babiga ama université ngahe Bujumbura baraheje ma école secondaire iyo muri ko murabafasha mu bigisha sitting volleyball guhera hasi canke baraza bakora imyimenyerezo nk'abantu bazi ubwo rukino oya benshi baba baruzi ariko n'uwuje ataca biziko turamwakira hanyuma akaduga buke buke ukanasanga mbere yaduze cyane bivanye n'ishaka afise gasanga yabimenye gose yanasumbije n'abahari n'abari bahasanzwe kuko ikintu cyose nka siporo yoyo urazi yuko ni entraînement hanyuma akabamwe kubikunda ego ego sitting volleyball iyo bitarashika ku rwego mpuzamakungu n'urukino ushobora guhuriramo n'abagendana ubumuga ariko n'abakomeye gusa bose yari nuko bakina bicaye kujya bisanzwe rukino n'amategeko y'urukino muri Abepie murashobora kwakira abantu bakomeye bakaza bakora imyimenyerezo nabajya bagendana ubumuga oya urumva ngere bimeze no kuvuga ngo baje kuza ntitwobankira gukora imyimenyerezo mugayo iyo myimenyerezo yabo nayizoshika nubundi nibo kuko hageze championnat abatagendana ubumuga ntibemerewe gukina oya hari ama minima basaba donc n'ubumuga donc bisaba kuba ufise hari abo usanga bafise ubumuga bubayabaye gose cyane ugasanga mugaye nk'urutoki urumva abo rero urumva hageze amashampionnat ntibabemera ntibashobora kujamo oya ntibabemera uvuze ico c'ubumuga ashobora kuri umuntu ashobora kuba afise ni ahanini barabumuga kugira ngo umuntu ashobore kwemera gukina sitting volleyball d'abord ubumuga baraba kuko urazi ko ubumuga butandukanye ni handicap physique no kuvuga abamugaye soit hariho ubumuga nawe ubwo ti ubuye nukuri umuntu aramugaye muganga umuntu usanga afise akagatoki gahengamye buke urumva ntibavuga ngo umuntu hari ama minima rero bisaba kugira ngo ube uri umukinyi wa sitting volleyball ariko nitetesa hari abandi usanga muri club Abepie atabumuga bafise kandi bagaterera cyane mu bikorwa donc mu iterambere rya Abepie yego novuga dufate nko mu ngoma mu ngoma harimo abantu batatu voire 4 batamugaye kubera iki
bisa kuko urumva aho nta maminima bisaba oya ni ukuvuga ngo abo bantu bafasha mu kugira ntuzenya disposition mise en place y'ingoma kubera wana zirya ngoma ziba ziremereye umuntu amugaye ntashobora kuziremeka donc abo bantu rero barahari kugira ngo dufashanye nabo baze baragira mise en place ari gupakira ingoma aho tugiye kuvuza canke ahandi nuko bimeze ntitugiye kure gato ya club ya Bepie tuba kuri sitting volleyball hari ico ca club ivuze ngo muvuze narakurikiranye inkuru yakozwe na mugezanje yari yabagende hariya ku kibuga mu byo bavuze baravuze ko badakunze kwizerwa ngo baje kuvuza mu birori murabihurizaho ko mudakunda kwizerwa ngo muje gufasha kandi mushobora kuba mwibaza ko mushoboye kuvuza ingoma neza nibaza kwizerwa nibaza ko kuba tutizerwa bitumwa nuko tutazwi cyane ni kubera tutazwi cyane abantu benshi club Bepie ivuza ingoma ntibarayimenya kandi urumva ikindi naco bavuga ati aba bantu bamugaye benshi ati abantu bamugaye bavuza ingoma gute bigenda gute ariko gusa nkatera kamo abantu bategura iminsi mikuru abantu bategura ama evenema yo kuryoherwa canke meme ama evenema y'igihugu ko dutumira natwe tukagenda tukaryosha ibirori sinzi bamwe baramaze kubibona buke avuga ati ibintu ntibibaho nkuko ujya mwana yabivuze Sekera ati benshi bibaza ngo dukoresha uburozi mugabo biragoye no gutahura wanashaka kubona umuntu akubita amagendera ari ku mabeki ntivyumvikana biragoye birimo umuhinga bukomeye rero nkavuga nti abantu bategura iminsi mikuru abantu bategura ama evenema natwe batwizere baze baraduhamagara tubaryohereza ibirori kandi ndisiri yuko tuzobikora neza yego uvuze ikintu gikomeye cyane kuko akenshi araho dushobora kwizera umuntu ashobora kuvuga ati jewe ndazi gukina umupira ndazi gukina iyo sitting volleyball wowe umeze gutyo kumva umenye umuntu abitahura ni nkuko rero ni nk'ico c'ingoma hari aho umuntu ashobora kuvuga ati je ndazi kuvuza ingoma kandi ndabijya bakora byo gutamba ndabishobora atoya ivyo navyo bashobora urumva ko hari aho rimwe usanga abantu badatahura ko umuntu agenda no mugari ibintu ashoboye kandi baza ko ikibano n'ivyo hari abamaze kubitahura mugaro n'urundi ruhande rutaratahura ko umuntu agendana ubumuga aba afise ibintu ashoboye nibiryashani yavuze ko no mu buzi umuntu ashobora gukumira ugasanga bivanye n'ubumuga umuntu afise ari mwakazi kuva umenga ntiyobishobora mugani naza ko hari aho ushobora gusanga ariko abikora neza gusumba wundi muntu bavuga ngo ni wakomeye naza ko na akamo nk'uko bivuze aba kuri abo bafite ibyo bajeje ariko kandi no ku kibano muri rusange kuko bigenda birahinduka buke mugabo hari aho wasanga banakumirwa naza ko ni ikintu co gushira ku ruhande cyane kuko umuntu amugaye suba hatakintu ashoboye ni umuntu nk'abandi afite ibyo ashobora gukora kandi akabikora neza rimwe agasumvya n'abantu bakomeye ivyo tutari twibaza Olivier twavuze byinshi kuri club ya Bepie abadukurikirana baza ko bumvise ko abagendana ubumuga bafite ibyo bashoboye haba mu nkino haba no mu bindi bintu bisanzwe nk'ibyo byo gutsimbataza imico n'akaranga by'igihugu ibyo kuvuza ingoma ariko ndashaka ko dusozera tugira kamo duteye abantu kuko ni byiza ko twigisha abantu dusigurira abantu ko nimba umuntu hari ico afise kitagenze neza ku mubiri wiwe suko atafise ikindi kintu yokora ndashaka ko utera kamo abadukurikirana hari abashobora kuba dukurikirana bari ngahe Bujumbura abadukurikirana bari hagati mu gihugu ariko nabase ivyo bajeje bafata ingingo ndashaka ko ugira ko bose tera kamo mu gusozera akamo ka mbere nogatera ishyirahamwe rijejwe gutunganya ivy'inkino z'abagendana ubumuga hano mu Burundi barabe ingene vyogenda kugira ngo dusubire muri ya ritme ya kera y'amashampiyona kugira ngo n'abakinyi nabo nyene babone yuko badatamba birorera nkuko ujya mu mwigeme yabivuze hanyuma ku bantu bafata ingingo
bagerageze bashigikire cyane abagendana ubumuga. Biriko biraba kweri ubuye turashima intambwe tugeze ko par rapport yo mu minsi heze, ariko n'ubu ntitworeka gutera akamu kandi kugira ngo abantu bagendana ubumuga bagume agateka kabo kubahirizwa, agateka kabo kubahirizwa. Hanyuma akandi kamunotera muri rusangi abene igihugu bose nuko uyu muntu agendana ubumuga ari ngaho iwanyu ni kirumara kuko arafise ivyo ashoboye. Noneho nabone barabizi yuko abantu bagendana ubumuga hari ivyo bashoboye, abaretse gukora kujya abandi bafise ingingo zikwiye bakora mugabo nk'ibikorwa mvabwenge barabishoboye rwose cyane. Ego rero nkavuga nti babashigikire mu byo bakora, babashigikire kuko sinzi kurabira ababurya abantu bagendana ubumuga benshi usanga hari abatayeri, sinzi kurakibona. Bivuga yuko kenshi amasantre menshi wasanga abigisha ivyo bintu nyene byo kubarira, ugasanga ni umwuga wonyene, ariko si umwuga wonyene, harimo abasudere, harimo donc ni muri rusange mu madomene yose y'igihugu barimwo bakora neza kandi bigashimwa. Donc abene igihugu bose ndabahamagarira kugira gushigikira ibikorwa by'abagendana ubumuga. Yego. Urakoze cyane Olivier atwara club ya BPR muri IPH, ni club urumva ni ivy'inkino ariko bafise n'ibindi bakora muri IPH byo gushigikira abagendana ubumuga. Twariko turabira hamwe coko kugira ngo abagendana ubumuga nabo bafashwe haba mu nkino ariko no mu bindi bintu, yaba imyuga, haba mu kibani wacu uko tubafata. Olivier kura ko reno twari muri BNP Sport no munsi wakoze kutwitaba, nibaza ko no hanyuma tokeno zo twitaba. Yego nzobitaba cyane. Harako ndari nibagiye genda kibuka uruhara rw'abamenyesha makuru mu vyerekeye ivy'inkino z'abagendana ubumuga ndetse no mu mibereho ya misi yose. Reka ndakavugeho gatoya kuko uri ivyo bijanye n'ivy'inkino, ubwo murashimishwa nuko mukorana n'abamenyesha makuru canke ibinyamakuru canca mujanye n'inkino? Biraturyohera cyane ariko ngira ngo benshi ntavyo baramenya. Benshi ngira ntavyo baramenya mugabo nkaho twadodoye baratwakire bavuga ati ibyo bintu vraiment c'est très intéressant, karibu. Mumva na BNP nayo nyine urabona ko twitayeho cyane. Tubandanye tubashimira rero kandi ntimucike intege, inkingi iracari ndende, urugamba no gwa twese. Mubandanye musamiriza, mubandanye muhimiriza kugira ngo agateka k'abagendana ubumuga kabandanye kubaho. Urakoze cyane Olivier yarongoye club ya BPR niyo twari muri BNP Sport. Nibaza ko vyinshi yabivuze, twumvise ko tuteza gufata abantu bagendana ubumuga, hari vyinshi bashoboye nkuko yabivuze haba mu nkino ariko no mu bindi, urumva ko si abantu bo gushira ku ruhande. Twari ko tuyagare kuri sitting volleyball ariko twanavuze ku bagendana ubumuga muri rusange. Yari BNP Sport, nibaza ko ibahimbaye cyane kuko ibi bintu si kenshi dukunda kuvyumva, dukunda kumva izo nkino vya football abakomeye, imipira ku mugabane wa Burayi mugabo harabo usanga umenga harabo twibagiye. No musiri twabazaniye abagendana ubumuga, nazo ko magizigana kimeze neza cyane. Ahanje kanabwiye ati naho uta muri BNP Sport.